Edi equipe ya Arsenal imaze gukonfirma ivuga ngo noneho ubu niteguye kwirukanka na Man City. Sindi bwisubire ko nabivuze naho nabonye benshi bayiteze imishibuka baravuga ngo amezi yayo ngo turayazi ngo ni mu kwa gatatu no mu kwa kane ngo niho ngo ivyabo vyera canke se bikuma ariko nabonye Arsenal yakinye na Aston Villa ivuga ngo gutakaza runo rukino ni nko gutakaza Premier League. Iminota 30 ya mbere nivyo yari iteye amakenga wanashima meme na mita kuko nimba nihenze mita heza ari 0-0 mugabo kabona ngo equipe iraja muri vestiaire umumenyereza aganya n'abakinyi kano kabona ngo baje kukwereka ivyo baganiye n'umumenyereza muri mita muri vestiaire. Aston Villa ni ya migwi ihagarika itoba integuro z'iminsi mikuru yo gutwara ibikombe ku migwi twara ibikombe. Ni Aston Villa ni nk'iza Sunderland rimwe na rimwe usamaye na za Brentford ziragutobera umunsi mukuru mugabo ugereje kuraba gutsinda Emery Unai ibitsindo 4-1 uri Arteta ukonfirma gweza umwaka kujya bonane uri wa mbere muri Premier League ne kintu novuga ngo ino Arsenal twabonye ifise Gyökeres mugaba mwakingira Gabriel Jesus agatsinda igitsinda afise na Kai Havertz ku rundi ruhande nivyo navuze ino Arsenal ishobora kuba ari Arsenal nyene turi ifisiyo swade ifise nakunda vuga kuri kwiza rya Gabriel Jesus bagarukanye Gabriel Jesus bagarukanye Victor Gyökeres Zubumendi yatsinze igitsindo kuri pass ya capitaine ni Martin Odegaard sivyo ibitsindo ubona ngo kandi nimba ari joro ryari itsinda ngo ribonyemo ibitsindo vyiza biryoshye kura bitsinda kuraba ni joro rya Arsenal rero gutsinda Aston Villa yagutsinze muhira muri faze rikagusubiza inyuma naho wari warakoze warasize abakonkira jewe bino byanyeretse ko ino Arsenal ino mwaka dushobora kuyiteka tuyirinde n'ivyo yamezi yayo muga tuyirinde tuvuga ko atari Arsenal yo kuza kwibaza ngo tuzokama tuyara muri vyabe kuko Arsenal anshandabira kajya gafoto Clovis Arsenal twari dufise ni Arsenal agira muri situation nk'iza Aston Villa ikatakaza match Nkuko vyayigendekera Nepas. Kipe ikuye kwa tandatu bari yetwe vinyuma igikombe kiba kiragiye. Bien sûr. Ariko uravye buryo bakoze sensation uburyo batsinda Aston Villa. Bino byanyeretse ko uno Mark Arteta na Arsenal tutegeza kubiteka ko ikintu gikomeye. Andabire kajya gafoto k'abakinyi benshi 11 batondetswe muri club ya Arsenal. Nagomba vuge kuri kino kintu gikomeye cyama kibuza equipe ya Arsenal kwitwara neza mu nkino za nyuma za champion. Arsenal by'ukuri canke Premier League nijya higano yiri kwihangana na Pep Guardiola mugi utagiza amahirwe yo kumusumvya amanota menshi canke ye kwibona imbere yiwe cyane usanga bigoye nukuvuga Pep Guardiola warakubwira ngo jewe ndanezerwa no kubona umuntu anibere yanje kubera ko bimpa courage zo kumwirukako no kumushikira ariko iyo babandi nyuma iyo courage simaka ngo ndayironke ahubwo ujya ndi nyuma ni wagira courage yo kunshikira nanje yego ibi rero ku ma equipe amwamwe hari gihe abangamirwa nacu Pep ashobora gukinisha abakinyi 11 batandukanye nabo yakinije muri match ya kabiri nivyo akironkera inota rimwe canka akaguma inyuma yawe buhoro buhoro mugabo nyugira umusige agaca tangura gukinisha equipe nziza kamanza kamera nko kwegereye yabona utakaje akongera agakinisha equipe imeze nk'iyoroshe ugasanga yigumira gutyo nyene rero hazogira hande ho kwiruka rero ya sprint ikomeye yari tampori jewe azi karite z'abakinyi biwe bose hanyuma kandi abakinyi we batigeze bakina bose ngo baruhe aviza abakinyi
bakimeze neza bagifise fresher physique bakomeye bahagaze neza. Arteta ikintu cya mbere cyaro kimunaniza ni liste de départ na effectif muri rusange. Gabriel uno musore twa William Saliba niwegeze kuvuga igihe kimwe batakaje igikombe igihe Man City batsinze Tottenham vya Sosthene aho igitsinda ari imbere y'izamu. Aravuga ngo ikintu cya mbere kitubuje gutwara igikombe nuko navunitse kubera ko liste isa n'ihungabana barabura. Muganda birya liste ihagaze hajya. Uyu munsi niki Arteta yo kwitwaza akabwira Arsenal ngo squad nina nije gutwara igikombe. Uyu munsi nimba bari ko bangana muri Premier League, bangana muri Champions League, bangana muri Copa muri FA Cup, bafise squad yo kubikora kandi nziza. Ni washiramwe Declan Rice cyangwa shamwe Berchieze cyangwa shiramwe Merino ntacyo bitwaye. Ni washaka kuri Nef Gyökeres ugashiramwe Havertz ugashiramwe umukinyi yitwa Gabriel Jesus ntacyo bitwaye. Ni washiramwe Martinelli ugashiramwe Trossard ugashiramwe nde ntacyo bitwaye. Ni washiramwe Madueke ugashiramwe Saka byose ni sawa. Roje kurande gwanje mbona afise liste yuzuye ishura kumwemera guhangana abantu bari live bari kona 22 ba Arsenal kandi muri abo 22 aba bari mu mwambaro wa Arsenal wo muhira ndavuga utukura bigaragara ko ariyo equipe ya mbere iriya ya kabiri nayo hari minsi twabonye ariyo yari itwaye mu gihe arabakinyi benshi muri aba batari bahari. Twabonye Christian Mosquera na Pierre Hincapié baha Arsenal imikino nk'itatu amanota bakayacura. Twabonye incuro Julian Timbere kuri kabiri atarahari, Ben White akaza kayobora gatwara Califiori twara mu incuro Madueke amaze kubaha amanota ntizigira uko zingana. Berchieze we n'ibindi bindi bareze ki ayabetse suko agarutse avuye mu mvune se mpamva muteresari wundi we ntiyari player mbere kwa Arteta. Christian Nogard sinzi niba ari ki Nogard nimero 6 mwiza cyane yanakirijwe rimwe na rimwe kuri nimero hariya kwa Lewis Skelly agatanga performance ziteyugwa muri equipe ya Arsenal. Rero uravye Mikel Merino ivyo atanga kuri nimero 9 hagati hehe ukaraba abasore ba Ethan Waneri nubwo atari ko aronka umwanya muri ino season numwe mu bakinyi bigeze gufata kibanza cyo kwa Saka yabuze arakina match nza za Arsenal atsinda ibitsindo. Rero je kubwanje mbona nimba twarageranya Arsenal yakira niyo fair nizitegerezwa gusa ahubwo ikintu kimwe asigaye kuzomenya ngo ese mentalite muri club ya Arsenal izobiyihe mu gihe bazokuma babibona bari imbere muri championnat ya Premier League canke Champions League nishobora kubagira impumye nimba babona barabambere bashobora gutsinda Bayern vyorosha bashobora kwitwara neza imbere ya equipe zigiye zitandukanye bagakubita Atletico 3 ntibashobora gutwagwa nk'impumyi bakumva ko ingufu zose bozikura muri Premier League bakazicana muri Champions League. Hari n'uburyo bisobanuye gutakaza yo Champions League se nkava muri course mugakoma muri course ya Premier League gusumbuka kuko muri Arsenal ha gutakaza course ya Premier League yotuma itakaza course ya Champions League kandi kena kondara bamamvu Abdi fise muri mentalite niba Arteta avuga ngo FA Cup ndayihevye ngo kugira ngo nje gukina Premier nta mentalite kuko no munsi bamwe makinyi bayoboye ino projet yari Gabi Margaret niwe yavuze ko bagiye kuganira ibikombe byose iyo maze ko ufise abakinyi afise iyo mentalite kandi barabikorera nariko ndaraho muri 22 bajya 22 bari hajya nako ndahora abakinyi bashasha binjijwe muri sindaro no mwaka harimo abakinyi hafi nka batandatu Hincapié harimo Hincapié Madueke Mosquera Eze Madueke Eze Gyökeres Zubumendi abakinyi batandatu muri 22 uvuga ngo aba nibo equipe Arsenal igira iki ishura gukonta ko no kugenda ngo twirengeje babana ba Tauman bajya ku ruhande ndi kuvuga bo Arsenal yinjije ibakuye ku isoko bisobanura ngo Arsenal numugwi twakunda kubona iyo ya Mars Avril bivanye na championnat nyinshi ariko barakina batanga kugira ibibazo by'imvune Swadi Kachiba nonye mugabo no munsi yabivuze neza aho Margaret atari Mosquera zakagarara ukabona ko Arsenal atakibuze ukabona ko inkaparaza kagara muri defense tarimo Saliba ukabona ko equipe igumana iyo stability babiri muri bo barabura Timbere akazi ukabona ko arahengika mugabo kabari ko arakina mu busatirizi urabura nivyo Saka mugabo Eze ukabona araje umushize hariya araguha iyo result uno musore w'umurasta ntuzenya Madueke ukabona arinjira atanze result
Gyökeres no munsi niwo masatirizi bavuye muri Sporting ubona ngo uno musatirizi no project utwara ikomeye kwa Arsenal je kuyekako mugabo ukabona ngo Arteta aranse gutakaza no gutandukana na Gabriel Jesus yavuze ati byanga noreka wamenyereza bizera muri Jesus no bita Arteta rero bino bintu rero ubona ino squad Arsenal fils zino ntsinzi ziba zikenewe peu importe souffrance kuri Wolves kuri Everton kuri Aston Villa bakazironka bino bitwereka ko ino Arsenal dushaka kuhiteka kintu ikibazo cyahora kiba gisa n'icyakemutse umugabo witwa Gabriel Magalhaes yavunitse ubwo rero nibaza nk'umwaka uheze nk'iyo Gabriel Magalhaes avunika muri bino bihe ingene Arsenal kibaho umugabo ubu baratuje nivyo ubwo Arsenal message bamaze kuyitanga ko atari Man City yonyine igomba kugenda nyuma yo gutsinda equipe yitwa Aston Villa bari bahagaritse inkino 11 winning run Morgan Rogers yavuze ngo wari umunsi Rogers yavuze ngo gutsindwa bine na Arsenal si ikintu kibi cyane ni mu itangazamakuru inyuma ya match ati kubera ko dusinzwe na equipe ya mbere nziza ku isi none nako muri Premier League ati gutsindwa bine kuri kimwe na Arsenal ya mbere si ikintu kibi. Yes nivyo wari umunsi w'amateka kuko nabonye namwe bahakujya bahagaritse umurindi w'intsinzwi zishika kuri zingahe za equipe ya Wolves 8 intsinzwi 8 bazagarika bayihereza inota rimwe nivyo ariko reka ndakubwire ko niba uri umutayeri ugomba gushika muri Rene Butterfly Company